Yes! Kuba kurikirana Pam Channel TV ikiganiro ni kukayi muraho murakomeye aho muri hose nizere ko muguwe neza nanje turi kumwe ni Pamela Irene Rakoze aka Pamela Blessing aka ushobora kunyita ibyo ushaka condition ko riba ari rya grave ari rya bon shimira cyane ingene mukunda ikiganiro kukayi mugipartage ku ma statut yanyu kuri Facebook ku ma platform yose mukayikiha n'abagenzi shimira abadukurikirana bari hagati mu gihugu shimire abatwandikiye bari mu Kayanza abatwandikiye bari mu Ruyigi turabashimiye cyane tubabwira ko tubakunda cyane shimire kandi abari mu Bubirigi badukurikirana ijana kwijana ama message yanyu turayakunda kandi adushika ku mutima abari muri Canada bose novuga abari mu Bwongereza abo hamwe n'abandi tutagiye turamenya ariko abo mvuze abo nibo nshimye kuvuga kubera baratwandikira mu ma commentaire baradutelefona abatubwira ati ibiriko biravugwa nibi dushaka ko mutanga umuco mutuzane mu expert bivuga ko mwumve yuko tubashimira cyane. Mubimenyereye Pamela Irene Rakoze yamabazanira ibintu byiza ibintu byubaka ibintu byigisha aba guest ba soin aba guest ba grave alors umunsi ati umuntu watuzaniye ninde mumwite ntwari aritaba mumwite Herbert aritaba mumuhamagamise bebe yose aritaba umwite umuboss wa danger. Amen. Achapoke ya kajinala yes. Amen. Je reçois. Akaguma akora ku mutima yemeza ariko rero abanywanyi benshi baramusabye baramuzi yaraduteramishije cyane muri ivyo bihe biheze tugira ko tuza kumusaba yuko yogarukana vraiment iyo vibe kuri Facebook yaratubwira udukino twinshi turyohera ahubwo tuzakumubaza igituma yanabihagaritse. Alors karibu mu kiganiro kukayi. Merci beaucoup Pamela. Mr. Babe. Yes. Karibu kiganiro kukayi. Urakoze cyane gose ndagushimiye cyane gose kuri introduction no kuri karibu mpaye. Washitse kukayi kabisa. Nashitse kabisa from ego me akayi kari. Oya kubera ni mutwe amarike yo kwicasha amarike yo kwica umuriro mukanwa ibuya numva nahora ndabahakayi bakakana nivyo ego nta kibazo ariko kubera iri zuba nanka yuko tugutigwa vraiment uri mutu wa soin mutu wa grave mutu wa bon mutu wa boss. Amen. Niki giswahili canje tumba gute hewe sinzi giswahili urumva nugombesha nta nakimwe numva nikohombesha gusa nugombesha nta nakimwe numva ko simva giswahili na ndio bwana nta nakimwe numva kaka nayo na babu nzi kakaye na Ndasanje bakozi wako kai umutabare vraiment ngo ati kakaye ni kuri from kakaye irahari Alors Mr. Babe yes hari abantu bariko baragukurikirana uno munsi ama connection ijana kwijana aho abandi bayabura ngaha turabona yuzuye 5/5 turagukapta abakunze bo kukaye ndibaza ko nabo nyene connection zuzuye hariyo abantu baravuga ati Pamela uramuzisha hariyo nabandi bakubonye ku mbuga za Facebook ariko hari abandi no munsi batakuzi mbega Mr. Babe ushobora kutwidondora ninde ko no munsi akubonye no musikukayi ashaka kukumenya. Bon, mon nom complet ni Ntwari Herbert nko yavuze neza hama abantu benshi banzi kuri surnom ya Mr. Babe naho ngira ama video yo gutwenza ku ma réseaux sociaux ari Facebook, Instagram, Snapchat hama mu buzima bwa misi yose nkaba nkora muri compagnie y'ikawa mu bintu bya finance na administration. Wow. Nkaba mfise rero aka side business nkuko bakita kitwa Mr. Babe ari byo ubona kuri t-shirt yanje Mr. Babe hama ego nyabaza ko ari ukuntu kwidondora ego
Mr. Babe turabona yuko ari umuntu ari soin umengo ahejeje koga dushe ubunyene ahandi naho abantu benshi batubwira ngo umengo ahejeje kwipodora yisize agapudre reka imbere yuko mbaza ico kibazo Mr. Babe oui yavuye he Mr. Babe yavuye ku mu rappeur yitwa Notorious B.I.G sinzi kumviriza indirimbo za rap biriko biraza muri iyi minsi abakunze ko kandi ko ndabategurira akantu ko kwipasi aga freestyle so yavuye ku indirimbo za Notorious B.I.G yahora aririmba ahora avuga ngo mu ndirimbo ahora avuga ati sinoyisubiramo byose ko sinibuka neza amapahore yose mbwa yaravuga Babe kenshi ku ndirimbo zizwi nka Juicy canke Big Pop hama canda yita musanze urasiko amasurna umuntu bayamuha ngaje nariyise yari yavuga Babe cyashaka ko Mr kugira kamera umushinga na haje kaka Mr hama rero kaca karagenda karafata buke hama rero ubu rero hari abantu benshi banyita Mr Babe hari abandi bien sûr barikasa bakayihamagara Baby Bab batavuga igifu abo Baby Bab bazoha bazana na Babylon nuko Mr Babe karajosha kuzuka n'umusi ndacokoza ni muri mood yewe kayewe irarenze naho rero byavuye ashaciye imyaka myinshi va alors ndashaka kumenya abakunzi bo kukaye hari ikintu mwumvise yatubwiye abaririmbyi nka batatu ibyo atari mu diaspora ndakubwiye ibyo bintu sinzi ko ushobora kuba abo baririmbyi alors ngira ndabwira abakunzi bo kukaye ko twicaranye n'umu diaspora yase kubivuga ariko jewe ndabivuga nyene bakunzi bo kukaye ko arandi umutima andaba n'urujisho mugabo namwankiye n'umu diaspora quand même félicitations yari yaradutotse imyaka ariko mu nyuma kubera urukundo rw'igihugu ciwe aravuga ati ndagarutse i Burundi ari naho rero murabonye aga geste agize aho yaba bishoboka tweko cyo tuzishiramwo ibendera ry'igihugu cy'u Burundi tumushimire ntwari cyane kuri iyo geste yo gukunda igihugu no kugira kuko ndibaza ko bigoye cyane kugaruka ino hari ibintu byinshi urengera amajambo bakubwira ati mwagaruka bazogutwenga zobwa byagenze gute ariko waragize kuhaje nini no munsi abakaba yagarutse Burundi ariko arakorera igihugu kandi sinibyo gusa tuhaba tubiganira ariko arakora ibintu bidasanzwe yazanye innovation yazanye ibindi bintu bitari bisanzwe bimenyerewe ngaha mu gihugu kugira ngo abandanye aryosha igihugu n'abandi bantu baje bavuga ati hari ibintu biryoshe biri mu gihugu ego Mr Ntwari nza ndahindura changement de fréquence ego iyo bavuze muri karaoke ngo changement de fréquence uvuga bagiye kuja mu yindi ndirimbo okay alors Mr Ntwari mwagiye mu mahanga mungana gute hari abashaka kubera abantu benshi barambwiye ko bakunda utudusuje nk'utu haba hari mu diaspora Ntwari wari wagiye he wari dutotse imyaka myinshi wagiye ungana gute wahamaze imyaka ingahe wagarutse ryari Merci beaucoup pour la question. Hama nagiye exactement en fait iroroshe nashitse exactement le 1er janvier 2007 kuri Bonane. Hama namazeyo 15 ans. Muri aho hantu ni hehe? Canada, Montréal, Calgary. Nagiye Montréal ni mu francophone, Calgary nagiye kwiga icongereza. Hama rero candagaruka Montréal, bure naje rero ngahi Burundi muri juin 2022. Ça fait maintenant presque 2 ans. Et j'ai passé 2 ans et demi et puis après on a décidé pardon ça fait 2 ans et demi excusez amarero on a 15 ans au Canada. Wow. Et ni wagiye muri 2007 nayo c'est 20 ans. Ah on est 19. En pleine adolescence kabisa. Mr Babe. Mr Ntwari urashitse muri Canada mu adolescent en pleine énergie ushushe umwana yuzuye energy donc urashitse ahantu tubwire un petit résumé gatoye akantu ka 5 secondes tubwire nigiki wibuka nigiki utazopfa wibagiye hanyuma nigiki uri hari urumva ko amaze 15 ans
wibuka mu Burundi ukavuga ati no sishobora numva ndakumbuye iwacu kumbuye umwana twarerana ego 15 ans en résumé ngene no bigira premièrement nokubwira yuko narabaye climat narabaye choqué par le climat navuye ngaho ari 25 degrés na sale ari moins 10 moins 15 umva ko ari contraire donc imbeho yaho ni ya mbeho ime udashobora kwimagina surtout période ya janvier février mars ni bya bindi ngira ubize n'icura gishika hasi ari barafu sininkuru vraiment nushobora no kubuja hama mugabo igihugu ciza cane gose shobora kivuga nabi igihugu ciza cane gose naronse expérience yo kwiga nashoboye kwiga amashuri ya comptabilité hama ndanyuze rwose n'ibintu by'akazi hari ubuzi twakora bwa sous-table déneigement ibintu byo gukata inyama ibintu byo kudeneja ku ma plafond kudeneja abatariko baravyumva batabaye abatarigera babona n'indege nisa canke batarashika muri ivyo bya deneje kudeneja rumva n'igipawa ugakura neige kuri plafond neige kayikura ko pardon gukura ko neige excusez hama service ibintu byo gukora ku telefone aussi ni experience yanyigishije mu buzima cyane gose kwera benshi bibaza ngo ubuzima buroroshe sinovuga ngo buragoye cyane mugabo kwera burafasha kandi umuntu aronka udera duke hama ndiga imyaka 4 ndagira experience de travail atachiba kin naco narize guteka avant nari mbana n'uwo tuvukana umukobwa nibaza ngo tuzogumana toute ma vie ararongogo natse kwicwa n'inzara niga guteka donc en 15 ans nivyo nokubwira vraiment ni amashuri expérience de travail kwiga guteka et puis aussi nanibagiye naragize ama video gituma natanga ama video nikwera nararonka defo aho nanagiye kwiga icongereza nararonka umwanya hama nangura kugira ama video yo gupfa gutwenza nyene bitangura kuza birafata comme Snapchat et puis après 15 ans j'ai décidé de regaruka mu Burundi nkumbuye mes proches ndashaka aussi kuza mu Burundi gusura kugaruka kuri ressources hama gusura gutanga ubuzima nyene bushasha bwo muri Afrika et puis yes nkumbuye ibindi bintu byinshi aussi dans le climat aussi dans amacoin meza les bars les brochettes etc. Ego en gros rero no kugira vraiment Canada ni igihugu ciza no kukaye ndabifurije kuzoja kugira emission vraiment muri Canada ni igihugu ciza cyane gose abo muri Canada turabaje bisiza murumva yuko hari umuntu ariko adusengera ijana kwijana kandi Imana iduteza amatwi igiye kubyishura Mr. Babe. Yes. Uraho. Vous allez bien. Ego. Arumva ibintu birashushe bakunze bo kukayisi jinja gusa icayi kirimwa marike kirahiye. Alors, Mr. Babe. Yes. Uri umwe mu diaspora tumaze iminsi banabona benshi bariko baragira yo courage yo kugaruka kuzana ibintu bishasha bitahora bihari kimwe tubashimira cyane mureko muradusirimura kabisa ko muradusirimura utuntu dutandukanye ngira abakunze bo kukayi bahava bibona mu kanya mugabo kandi abatera amatsiko yo kubimenya ivyo ari byo ni Mr. Babe nagiye mbona mu minsi jewe personnellement bivuga ko twakuye muri activité iraho ye kwirabera ahantu abantu bakunze ibintu wari wazanye ibintu wari waje gupopoza aho hantu je byari mboneka rimwe nari ndabizi mu ndirimbo nakunda kera de mon enfance yitwa Chantal Goya niho nahora mbona ibintu nk'ivyo hama sinibaza ko ivyo bintu twoshobora kubona mu Burundi tukabibona no mu mayimisi y'ama carnaval twahora turaba muri RTNB mugabo tubona tabaza ati uwo muntu yazanye ibi bintu ngaha ninde baranyereka ati nuriya ngiye kuraba ndibuka ko icambere natangwe kuvuga ugasi Mr. Babe jena kwita Mr. Babe no musi ni Mr. Babe Mr. Babe urumva hanyuma mu nyuma arambwira ati ni gikorwa ciwe niwe yabizanye nabaye nk'utangaye cyane hanyuma numva andi makuru ambwira yuko
pour le moment wagarutse mu Burundi wahishikiye neza neza kuzana ikindi kintu kidasanzwe tubwire rero hari abantu bashobora kuvuga ati umuntu yamaze 15 ans arazi igifaransa arazi icongereza afise akazi keza kwiga comptabilité hajya ufise 1000 chance yo gukora ahantu hatandukanye mbega ivyo bintu byagenze gutega basha nigiki yabonye nigiki cakumotivye kugaruka ngaha mu Burundi? Très bonne question. En fait, nari maze imyaka myinshi muri Canada. Hama nari nkumbuye vraiment igihugu cacu. Nari nkumbuye la famille, nari nkumbuye ibintu byinshi byerekeye igihugu biri positif dans le climat, dans la nourriture, agasamaki, la chaleur n'abantu ngene bari très accueillants n'ibiki byose. Ndavuga ati je vraiment ndatashe mu gihugu. La raison pour laquelle natashe naciye nta du mois. Rero hama ndashika ngaha ndakora les 4 mois. Les 4 mois rero akazi karahera akazi kaheze ndavuga ati okay ahubwo rero c'était un signe kuvuga ati rero ndabaye détaché n'akazi nyene ko muri Canada ndabaye détaché n'igihugu une bonne fois pour toutes reka rero ndabere ico nokorera igihugu cacu c'est quoi les besoins c'est quoi nokorera igihugu kugira nshobore guteza imbere igihugu canke nanje kugira nyene nshobore gutera imbere niho rero naciye ntango rero ku créer iyi compagnie ya Mr Bebe Babe. Yego. Ni Mr Bebe Babe tuzi no munsi yazanye ubuhinga tutari tumenyereye kandi benshi bariko barakunda gose cyane ugwaruka mugabo n'abantu bakuze bariko barabenefisiako kubera ni nkuko tora tuvuga ngo ubuye n'ubw'abana ariko ari ubwa bose donc ico cyumviro caje gute? Naciyumviriye en fait kuntu bw'Imana Umwe bw'Imana vraiment ko Imana namandayisaba impeye vraiment ma idée chaque année kuri business shaka gukora hama iyi Mr Bebe Babe name shaka kwiba compagnie ijanye n'izina donc muri Bebe Babe harimo baby donc umwana mu Kirundi hama ndavuga ati je vraiment bashaka kugira ikintu kijanye nyene n'ibintu by'abana ko ndakunda abana cyane gose ako kani uyu tagenda utakabuze twari kubipfa bakunzi bo kukaye n'umukunzi w'abana mushaka ababebe bagwajya baguma barira mu bamuzaniye biba biheze bashatagura kuririmba directement donc rero après nous on a créé 3 services. Premier service en fait ingene bimeze ndakuzanira un personnage de dessin animé umwana afise dufate nka anniversaire nkuzanira par exemple nka Spider-Man so umwana kubona wabonye nka Spider-Man kuri we nka kujya kwa Lucas Star à domicile ya kera sinzi kuyibuka harazi umustar baracayigira muri Canal Pop donc uyo personnage ya dessin animé iraza umwana nasoma kagiye kubona iyo personnage de dessin animé yo préféré en plus bagaca banakinana donc itanga vraiment double joie kandi yari kintu mvuga ati abana cyane ndababara kubona abana baguma ku telefone cyangwa ku television navuga ati ifoko bagira izindi activités zitajanye n'ibintu vyerekeye téléphone cyangwa television donc c'est pour ça j'ai amené ce service ce premier service et le deuxième service nayo ni service yitwa VR ni réalité virtuelle en 3D en fait urambara yo casque nibaza yuko abakunzi bo kukaye no munsi baraza kubona ibintu bidasanzwe ngaha cyane namvuga yuko iyo en fait uyambaye iguha ama sensation nyene nkumenga ahantu giye ari réel bakunzi bo kukaye no munsi twicaranye ubundi ko ndabavugisha nkabamanze gutembera ville ya Paris banye nico cuma nyambitse natembera abantu bariko baratembera bamakinga bariko baratembera gusa je byashikiye nasanga ndiko ndabaramutsa ariko ntibambone bakaguma batera bagenda urumva mukanya barabibona ntimugire ikibazo cyane gose en fait vraiment uyambaye niho ushobora kubona byo ndiko ndavuga ni nama ndiko ndacokoza ndatanga amaviza je natanga amaviza numva nka Pamela namurungitse muri Paris abandi bose ndabarungika aho bashaka hose batembere ça c'est le deuxième service et aussi c'est pas juste yo gutembera c'est aussi dans le système aussi éducatif mu mashuri ngenda ndaproposer yuko boza baracanclure kugira bashobore kwikoresha mu mashuri par exemple nk'ubu nka kugira umuntu yagira shimaje muri laboratoire donc muri système pédagogique cyangwa éducationnel akinjiramo nyene akabona le système digestif de l'être humain akabona apana bimwe baducapira apana bimwe gucapira zakera byingwa ni ikiro le système nyene ya solaire ibintu nyene ukabona nyene yuko vraiment abari ibintu biri réel vraiment ça c'est le deuxième service que j'offre nibaze yuko nkabigisha canka abadiha
directeur b'amashuri bariko barakumva vraiment kuko baragukeneye. J'espère. Baragukeneye cyane kugira kubera twe twize baducapira ngo estoma iri ngaha ngo biki ngo biri ngaha ngo ama intestine ngaha ndibaza wambaye hoho rero ucuba umuntu uzeya asha uca umuganga neza ukinjiramwo gose kandi nibaza yuko bifasha n'umuntu kumenya ati bashi ibi nibiki bindiko bica biryoha n'ibyo uri kuriga umaze kubibonesha amaso ukavuga ati ibi ndabizi estoma iri place aha ni ko usanga wayikunze nizere yuko bariko baradukurikira mugiye kumuhamagara kuko arafise byinshi yobunganira. Ndagushimiye cyane gose. Ego. Iyindi service. Hama le troisième service yitwa 360 bouffe. En fait c'est ikintu uhagarara ko kiri circulaire. Hama akaba ari comme un bras qui tourne autour de toi à 360. Habarimo kamera. Hama en fait uri kuratamba ushobora kujayo wenyene canke uri kumwe n'abandi igatourna autour de toi urumva iratanga contenu vraiment il est très incroyable. Twabona abantu baguma bazunguruka kamengo bariko barazunguruka bakuzi bo kukayi ibyo bintu biratwenza tuhava tubibereka wogira ngo umuntu ngo ariko arazunguruka avagira ibizunguzungu ariko abahagaze. Exactement. Kwarababwiye ko tuguma tubashira ku gihe muze kugumana natwe ibintu niza koroha na gatoyi. Alors ariko utavuze uri kuragifashisha abantu benshi hari ababyeyi bashobora kwicara nko ku kagoroba canke ari nka samedi bakavuga ati gomba kunezereza abana yaguye ku dufaranga par exemple canke no kuba yafise batayagwako basanzwe bayafise bakashobora kuvuga ati uno munsi ndisuza kujana abana hariya anye ku mabalansoire ahubwo reka dutume ko Mr Babe atuzanire babantu bashobora kuba barateramisha abana. Exactement. Uhora ubikora. Exactement. Merci beaucoup kubirapela. Ni kintu ahubwo nivyo nkora cyane uriyo yuko umuntu yigora ki déplacer ndamusangiyari amuzanira mes services dans les services complets, les 3 services complets ndakubwiye iratuma vraiment yokupa abana pendant umunsi wose donc ndabikora nkazana de service d'un personnage de dessin animé nkazana izo za VR nkazana rero nizo za 360 bouffe hama bigaca biteramisha rero abana bose baba hari amajeu amadanse byose vraiment ego ndabikora cyane gose ku anniversaire canke anniversaire mariage anniversaire carnaval mariage événement ejo bundi kuma Noël hari marché de Noël naragize amahirwe yo gukorana na da école française école belge hama ego no mu mariage aussi en tout cas ma événement yose ashobora kuba ari spécial vraiment ma service yandafise kibanza caje yo murashobora kumuhamagara je narabyiboneye abantu bashengera abana baryohewe urumva ko jewe nanabigiyemo arandudesha byari ibintu byiza cyane umane natwe bakunzi bo kukaye. Ni Mr Ntwari uno munsi hari abantu bari mu mahanga bashobora kuba bavuga ati shaka kugaruka mu Burundi gutanguza umugambi bakaca bavuga ati naka ko byamukundiye taronka akazi kubera yarafise ati nanje vraiment nzoshika ta obstacle nzoshika ndonka akazi batoshika bampamagara canke ntabya guciye intege amajambo wakubwiye uzituhe zose ziduhe turi kukayi amatwi arabanze hama wabirenganye ego premièrement nibaze ko byoroshe nivyigeze byoroha na gato disons yuko naramaze amezi menshi ni muri chômage premièrement shitse ngaha akazi kanje gaheze kajya ko muri Canada navuze donc après ndi muri chômage ntango kwimvira iyo projet yerekeye abana naragiye kugira ico bita sales pitch nkagenda mu mashuri nkagenda mu client potentiel ndababwira ide yanje ndakubwiye Pamela ntivyoroshe ari n'imigerengere yahatse no gucana ko barambwira ati hoshi ivyo no kuranya speaker aho gugwaye no mu mutwe sindavyumva yaturuye wa muhungu wa esha nkaturira igitoro ati vy'igitoro ngene nkagenda hano hose mu mashuri nagiye mu mashuri menshi ndagenda nda présenter le projet barambwira ati aho wese numva simba ninshuka kuranga hama nyene quand même ndapersevera canangura rero kuzadaronka
inguvu zo kuronka zo kubandanya nyene ndabikora ntangura kuronka utuntu tuturaka hirya no hino bitangura kuza birampa inguvu quand même mbwa rero ko nakora muri domaine z'abana amajambo y'abarundi muze muihangane nimuze mukubitwa n'amajambo y'abarundi amajambo y'abantu tukursa abarundi gusimana mbabarira amajambo bambwira kwera nakora mu bintu by'abana yari amajambo yashobora gutuma mvuga menga no biheba amajambo nkaya hitubwire kamwe brema kame ndagashiremo gabasha kavuge brema kavuge basigare barangi umutima mbe yasha gusigara umuyaye kwera niyo kipa abana rero asha cyangwa nkatambuka nk'ahantu asha na ikoti nagaye meze neza ngo Spiderman chamamagara Spiderman ndavuga ati ibintu ndabihebe chamamagara Spiderman mbwa après ndabirengera kuko naramenya yuko ari projet spécial umva cubona yuko abantu baragukurikira en fait juste amajambo ni mabi hama rero urumva ndapersévérer et puis maintenant shimira ahubwo aya mashuri ya Rogese kuko naciye nkorana n'ayandi mashuri akomakomeye donc irashimire cyane école belge irashimire école française irashimire Brarudi turashoboye gukorana na Brarudi shimire Harmony Woods shimire P Club shimire no kukaye bien sûr yore kunyibagira sinabishobora kwibagira ariyo bari kukwitaho urumva ndabashimiye cyane gose ko ni ikiganiro ca mbere ndose kandi grâce à vous urumva ndi ngahe puis vraiment mugabo mumenye yuko si mufise inguvu zo kuza gukorera ino mumenye ikintu mujino nimo partager projet yanyu n'umuntu numwe mubigire gisilencieux mubikore bimaze rero gutangura ucu ugira umugambi wa muganga ntubipartage n'umuntu ntugire confiance umuntu n'umwe ushobora gusanga warahuye n'akantu jewe ebana barakangize bro barakangize kameze neza cyane gose mugabo nivyanciye intege na gato naciye ndabirengera hama ndabandanya ivy'iwanje nguma ni concentre kuri service à la clientèle yanje hama umva ibindi sindavyimvira nkabandanya ama projet yanje umva izo nizo conseil no nk'umuntu vraiment ufise projet ingo gasubiremo ako kantu vraiment bakumve aka kanyuma mvuze ka conseil karakomeye conseil yo kugira projet umuntu wari we wese c'est pas mu Burundi c'est pas ne partage pas tes projets avec qui que ce soit confiance zéro bigire wihereze imana keretse peut-être atamahera ufise partage n'umuntu azoguha umutahe ntashwa mugabo sinon ntupartage projet yawe n'umuntu n'umwe kuko baragukopya hama bagaca bagira projet yawe ugaca usigara ubabara wenyene puis moi heureusement ntibyaciye intege hama narabandanyije et puis gushika kuri no sanda ndashimira Imana bigenda neza n'abantu twakoranye nibidoga bagenda barabwirana bouche à oreille et puis maintenant je pense que biko bigenda neza ndashimira Imana ni Mr Baby rero ukavuga neza ariko vrema karangyohera sana megono gasubiramo nk'iciro nka 10 umunsi nakamenya naguma ngo Mr Baby uyu rero niwe yakoze umuti muri bahembe muyu abahora bibaza ngo be bashibyo byabahembe byavuye he bahende n'abahembe abakunzi bo kukayi mifuza ko bahembe igaruka nguyu muri commentaire mu byandike bahembe igaruke tubwire sinari kugenda ntakubajije ico bahembe yakoriye bahembe yari ikintu twacréé avec mon meilleur ami yitwa DJ Trick ariwe Patrick twakora ama événements musicaux muri Canada twaraza no kuyakora ngahe Burundi aussi en fait rero avant kera nta muziki y'ikinyafrika yahori hari muri Canada avant époque ya Afrobeat n'ibindi umva twarafata twaraluwa ama boîte tugaca tugira ama soirée yerekeye ikinyafrika au début tuhari juste nyene twashe muziki y'ikinyafrika rero umva abanyafrika bose nyene baca baronka akazi yo kuza guta muziki y'ikinyafrika cha tuyita bahembe nyene ngira tugumane quand même izina ry'ikirundi ça a toujours été ikintu kijanye na patriotisme vraiment et puis turabigira et puis à un moment turavanga turashemo ni haraza abantu bari bo bose c'était pas juste la musique africaine et nibs no mu Burundi rero twaraje turakigira muri 2014 ego bahembe n'ivyo nyene dushimire rero DJ Trick Patrick na Mr Baby bakoze umutwi witwa bahembe ariko nituze aho byahereye bakunzi bo kukayi abantu benshi ndabizi ko bavuze ati bahembe abubo nibo batazi bahembe ariko iyo bahembe yarakoze umuti muri iyo myaka twumva baducako imiduri yasaze ngo bagiye muri bahembe batubwire aho bahembe igaruke please ihagaruke pana bahende
bahembe uraduhaye ivyizigiro kwizoga nizogaruka dès que Patrick DJ Trick agarutse canke jewe nsubiye hari ya de temps à autre tuzobagirira abahembe ntiyahagaritira cahari ni juste yuko hari iyo distance entre jewe na le DJ Trick nico gituma abahembe tutarasura kuyigira abakunzi bo kukayi twizere yuko kandi abashaka kumaza about bahembe canke abababaye bagize umubabari hagaze mwandike muri commentaire Mr Ntwari kandi oui nukuri ariko araryosha ama anniversaire haba ama anniversaire y'abana ama anniversaire y'ama couple hajya haba hari abana haba abantu bakuze n'abana hariyo kijya kintu kizunguruka ngira mwakibonye kiraryosha ibintu ushobora kwibaza n'abantu bakuze n'abatama naratangaye batama ngene bazunguruka umwe apfa yundi n'abandi umve ibintu bigakomera gose Mr Ntwari kandi ariko ariyumvira no ku mashure ku kintu scolaire aho twahora tubona twiga ibintu kukungwa kuri tableau bakaducapira neza abana b'abanyafrika twamenya kweri bakakwigisha biologie ukamenya estoma ipanze aha ama intestin ari ngaha burya rero amaraso aca ngaha ibiki tukamenya vraiment mugabo murumva yuko hariho ubundi mu jeune azanye ide nziza ashobora gufasha muri milieu scolaire kugira ngo abanyeshuri bashobore gutahura ukuntu rega biratuma n'umwana avyiyumvamo gusumba akavuga ati wow je veux rero gutahura gusumba voilà ico cyumviro nikicyumvire ko arazana dushimira mu diaspora vraiment yari yadutose none yatugarutsemo atwiyumviriye ko nukuri tumushimire none Mr Babe abakunzi bo kukayi bariko barakubona nakaye kajambo wababwira vraiment ariko adukurikirana kajambo utogenda utavuze no munsi jewe ikintu ca mbere nogira nabangira amaze ndabashimire kwanza kukayi ndabashimiye cyane gose bemwe kumvugana nande tikumvugana na Pamela TV son groupe ndabashimire cyane gose kubona mwashoboye kumpa iyi opportunité ni chance kuza kugira si je peux dire ça entrevue ngaha nyene avec vous hama je kintu nobabwira nuko vraiment conseil nobaha naho nafise imyaka myinshi cyane gose conseil y'ubuzima naho yerekeye business si je peux dire ainsi nta kwihebura ni kuba tenace ni kuba très dur ni kumenya yuko ubuzima buragoye hose ufise ikintu cicimbiro gishoboye kugikora ntumviriza amajambo y'abantu bari negatif umviriza ugenda n'abantu bari positif gusa ugerageze bikunaniye ico kintu ugihevye ugerageze gukora ikindi kintu hama ntutinye kusaba aide udafise umutahe ntutinye gusaba aide muga ntusabe aide udafise projet werekanye ugiye gusaba aide werekanye projet ku muntu naravuze yuko ifa pas gupartager projet ufise umutahe udafise umutahe utabishoboye partager iyo projet yitange ku muntu agufashe wayanditse kuko umuntu umusavye amahera aca yibaza ko ugiye kuyakoresha ibindi bintu erekana iyo projet yawe nimba uyo muntu ushobora kumwizera udashobora naho kubigira bikore wenyene nkuko navuze hama rero ico novuga kuvyerekeye aba diaspora ko je ngende mu local aba diaspora mu bishoboye n'ukuri muze musubire mu Burundi mugerageze ku investissa uko mushoboye ntimutinye gupoza des questions ku bantu baba ngaha deja agenda ngaha ntimutinye gupoza des questions kuri Pam Channel TV ntimutinye ku umuntu wese arafise histoire yuko yatanguye buke hama akagerageza gutera imbere ko ashoboye ntimutinye kuza kwinvesta mu Burundi mutahe mu poser des questions mu renseigner hama rero ahandi naho nkashimira cyane gose abavyeyi banje gushimira abo tuvukana abantu bose atandiye umutima bashoboye kukwaya nyene kuri projet zanje zose ndabashimiye vraiment cyane gose mevuye ku mutima ashimira Imana imbere ya byose hama rero ubabwira ati nibibereho nk'isima ya Buseko birambire vraiment birambire nk'isima ya Buseko dedikasi rero ndashaka abakunzi bo kukayi kubera ikiganiro kirashikaraza gushikira abakunzi ba muri Canada baza kukuraba oshavura utabaramukije baranagukumbuye by the way
hari abantu tufise magara ufise n'amazina yabo ubu nyene niko kanya turaguhaye akanya ko gutasha inshuti n'abagenzi. Ndatahije dédicace to DJ Trick Trick ariwe Papa Shaka, dédicace kuri 11 garçons, dédicace kuba tantine wanje abaonkle bose bari hariya, dédicace ku muntu ari behind the camera tutarinze kuvuga bakunze ko kukayico nico twabanyegeje babyita kwenkwa. Hama rero nkagira dédicace aussi no ku nshuti n'abagenzi bose bari ngaha, na cane dédicace kuri Pam Channel TV. Rero utagize subscribe, utagize s'abonner, utagize partager kuri Pam Channel TV. Peace and love, Jet Right Rich. Bahembe.